Umugoroba mwiza mwese abanywanyi b'ibiganiro vyacu amuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, twongeye kubaha ikaze ngaho kuri ino mboneshakure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta abakomeje kugenda aravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini cane. Uyu mugoroba rero by'umwihariko turi kwa kane, tukaba turi kw'igenekerezo rya gatanu ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Ndabahaye ikaze mu makuru akomeye cane akomeje kugenda aravugwa, amakuru yihuta, amakuru by'umwihariko adafise ivumbi na gatoya. Dore ingingo nkuru rero by'umwihariko turaza kugenda turaganiraho ngaha muri kino kiganiro cyacu. Amakuru yihuta by'umwihariko turaza kugenda tugarukaho akomeje kugenda aravugwa i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa, rero ahari inama ikomeye cane ihuza ibihugu vya ku mugabane wa Afrika ndetse n'icyo gihugu c'Ubushinwa, yitabiriwe n'abategetsi bagiye batandukanye by'umwihariko ku ruhande rw'igihugu cacu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yitabiriye iyo nama, ariko kandi gushika none hakaba by'umwihariko harimo n'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Iyi nama rero yaje no kumubera umugisha, dore ko yaje kugenda araganira na mugenzi wiwe wa Kongo, ariko abanyagihugu bakomeje kugenda baragira ubwoba n'igishika mu nyuma y'uko rero by'umwihariko mu misi iheze imbonerakure zariko ziritozwa cyangwa se zirahabwa imyimenyerezo ya gisirikare, aho bavugaga yuko rero bakomeje kugenda baragira igishika ndetse by'umwihariko n'ubwoba bwo koherezwa muri Kongo, ariko kandi bikaba bivugwa ko rero mu byo baganiriye harimo ibigendanye no kunoza imigenderanire y'ibihugu byombi ndetse no gukomeza gushyigikirana mu bigendanye n'umutekano. Ni mu gihe rero muri Kongo habarugwa abasoda benshi b'u Burundi binjiye muri icyo gihugu mu kurwanya Red Tabara, abandi bakaba barinjiye mu guhangana n'umuhari wa M23 nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ariko kandi igiteye ubwoba kurushaho cane ni uburyo ngaha muri kino gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo hakomeje kugenda harapfiramo abantu benshi cane muri izo ngwano zagiye ziragaragara muri icyo gihugu nk'uko vyakomeje kugenda biragaragara. Ku ruhande rero rw'abanyagihugu nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, cane abavyeyi bakomeza kugenda basaba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye gukora byose bishoboka, ariko kandi nakomeze kugenda ararungika abana ngabo by'umwihariko muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeze kugenda biragaragara. Nga kandi muri kino gihugu cacu c'u Burundi hari amakuru akomeje kugenda avuga ko rero hoba hitegurwa kugura indege y'umukuru w'igihugu, mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akunze kugenda mu zindi ndege z'ibindi bihugu cyangwa se mu zindi ndege nyine nk'ubu ngubu ubwo yerekezaga mu gihugu c'Ubushinwa yaganywe n'indege ya Ethiopia Airlines. Ariko kandi amakuru yihuta, amakuru akomeza kugenda aradushikira nonaha nuko by'umwihariko haba harimo gutegurwa gahunda yo kuba hogurwa indege ikomakomeye cane, ndetse turagaruka ku bikorwa bigiye bitandukanye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yabamaze kugenda ajya gusura nga mu gihugu c'Ubushinwa, ariko kandi hakaba harimo kwigwa byinshi bigiye bitandukanye mu bigendanye n'ibishobora kuzokorwa nga muri kino gihugu cacu kugira ngo hazimbigwe ubutare ndetse bunahatunganyirizwe nga muri kino gihugu. Turerekeza kandi muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, mu nyuma y'uko rero by'umwihariko muri gereza y'Amakara by'umwihariko hakomeje kugenda habera ibintu bibi cane, ndetse by'umwihariko abenshi bakaba bararashwe, abandi bakaba baramaze no kugenda barapfa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Inzego zijejwe iperereza muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ziriko zirahiga bukware umuyobozi wa gereza nkuru y'Amakara iherereye i Kinshasa, Joseph Yusufu Maliki, mu nyuma y'uko rero iyo gereza yiciwemo imfungwa zishika kwijana na 29 hari mu rukerera ko kw'itariki 2 Nzeri umwaka wa 2024 nibwo rero izo mfungwa zishwe zirashwe ubwo zogeragezaga kuba zotoroka muri iryo bohero canke muri iyo gereza nk'uko byamaze kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeza kugenda adusomera by'umwihariko abantu bagerageje guhirika ubutegetsi bwa nyiricubahiro Perezida Tshisekedi bakaba bakomeje kugenda basabirwa gufungwa burundu, ariko kandi ku ruhande rwabo bakaba bariko barasaba yuko bogirwa abere. Icakora by'umwihariko ubu bararengaho 50 abafashwe, abandi bakaba baramaze kugenda by'umwihariko bicirwa muri icyo gikorwa, cane nka Christian Malanga yarakomeje kugenda ayobora icyo gikorwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa.
Ndabahaye ikaze rero mwese abanywanyi b'ibiganiro vyacu mudahwema kudukurikira ndetse no kubana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro tubandanya kugenda turabashikiriza ngaho kuri nombonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, aho by'umwihariko tubageza amakuru yihuta, amakuru abakomeje kugenda aravugwa cane cane mu bijejwe umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze rero abatwumviriza muherereye by'umwihariko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze cane. Abatwumviriza by'umwihariko muherereye ngaha ku mugabane wa Afrika mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza muherereye ngaha ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabahaye ikaze. Amakuru reka tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi tunerekeza i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa. Uyu munsi hari harimo inama ikomakomeye cane, by'umwihariko inama ihuza ibihugu ngaha ku mugabane wa Afrika, cane cane yitabiriwe n'abategetsi barongoye ivyo bihugu ndetse n'abategetsi b'Ubushinwa nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Ni inama kandi yanitabiriwe n'abategetsi bakomakomeye cane, ndetse hakaba haraboneweho n'umwanya wo kuyaga ndetse by'umwihariko no kungurana ibitekerezo ndetse no kongera gutsura umubano w'ibihugu vyombi. Ku ruhande rero by'umwihariko ku ruhande rero rwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, by'umwihariko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko adusumira canke se amakuru akomeza kugenda aradushikira, aremeza neza yuko by'umwihariko Perezida nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba yaje kugirana ibiganiro na mugenzi we arongoye igihugu ca Congo, Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru rero adushikira aravuga ko rero abo bategetsi bombi baje kugirana ibiganiro, ariko cane cane byita mu gutsura umubano ndetse n'imigenderanire by'umwihariko, ariko cane cane mu bigendanye n'umutekano nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira, aravuga ko abategetsi bongeye kuganira ndetse banagerageza kwitsa ku bigendanye no kongera ingufu zigendanye no guhangana n'ibitero bikomakomeye cyane byakomeje kugenda biribasira iki gihugu ca Congo. Ngira ngo murazi neza yuko kandi guturuka umwaka uheze abasoda b'i Burundi binjiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bojya gucungerera umutekano. Igihugu c'u Burundi kirafise abasoda benshi, baba abasirikare ndetse n'abapolisi mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Somalia, muri Central Africa ndetse no muri Congo, bagiye mu bikorwa byo kubungabunga ndetse no kugarura amahoro n'ituze muri ivyo bihugu byose. Ariko cane cane muri kino gihugu cacu c'u Burundi rero by'umwihariko hakaba hararungitswe abasirikare benshi muri Congo, ndetse mu minsi iheze hari n'amakuru yavugaga yuko rero ku ruhande rw'imbonerakure zariko zirahabwa imyimenyerezo ikomeye cane n'uruhande by'umwihariko ruzwi cane cane uruhande rusanzwe ruzwi nk'aba FDLR. Ariko kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko anagaragaza neza yuko hoba hari imikoranire ikomeye cane ikomeje kugenda iragaragara hagati y'impande zombi. Amakuru kandi ariko aradusumira aturuka mu mabanga y'igihugu, aravuga ko rero hoba Tshisekedi yoba yasabye mugenzi wiwe wacu umugenzi we w'u Burundi ko yakomeza akamuhereza abandi basoda bakomakomeye cyane muri ibi bihe bikomakomeye cyane cyane ibihe by'umwihariko umuhari wa M23 ukomeje kugenda urabafatana ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru kandi yihuta nuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nawe yaje kugenda abimwemerera, ariko kandi nawe musaba yuko yozamuhereza abasoda bakomakomeye cyane, ndetse higanjemo n'abacanshuro cyane baturutse mu ba Wagner Group ndetse n'abo muri Blackwater basanzwe barabarizwa muri Congo, ndetse biganjemo n'abarinda Tshisekedi yuko rero yozabatiza General Neva mu bihe by'amatora ndetse n'imyamamazo kugira ngo bazomufashe mu kumucungera umutekano, cyane yuko rero avuga ko atizeye umutekano w'abasirikare biwe. Abanyagihugu rero bakomeje kugenda baragaragaza impungenge, bavuga ko rero batewe impungenge ndetse n'ibibazo bikomakomeye cyane bishobora kuzatuma nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi abantu bose bashirira nga muri zino ngwano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko kandi akaba yamaze kugenda anashimangira ndetse anagaragaza neza ko ahubwo ndavuga bamwe mu banyagihugu
gihugu bavuga ko rero by'umwihariko uko byogenda kose ndetse by'umwihariko uko byamera kose abanyagihugu bagomba kureba ico bakora canke se bakareba uburyo bwo kwamagana ibyo bikorwa byose bikomeje kugenda biragaragara. Andi makuru kandi akomeje kugenda aravugwa ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi ndetse naho ngaho mu gihugu c'Ubushinwa, hari amakuru avuga ko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yagiye arasura ibikorwa bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'Ubushinwa. Amasanamu akomeza kugenda aranyuranyuranamo rero ku mbuga ngurukana bumenyi arerekana akagaragaza nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse by'umwihariko n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye n'abandi bagumyamabanga bagiye batandukanye n'abandi bacura bwenge bari kumwe rero ngaho muri icyo gikorwa ndetse no muri iyo nama aho bagiye barasura ibikorwa bigiye bitandukanye, haba ahatunganyirizwa ndetse n'ahubatse imiyaga nkuba ngaha mu gihugu c'Ubushinwa, ahatunganyirizwa ubutare ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ndetse Evariste Ndayishimiye akaba yasabye yuko ngaha muri kino gihugu c'u Burundi hazubakwa umuyaga nkuba ukomakomeye cyane ku buryo wozifashishwa mu bikorwa bigezweho canke se mu bikorwa byihuta cyane, ibikorwa bizofasha ndetse by'umwihariko bikazafasha n'izindi nganda zigiye zitandukanye zizifashishwa mu bikorwa bigendanye no kwimba ubutare ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru avuga ko kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda aremererwa ubufasha ku buryo bukomakomeye cyane n'igihugu c'u Burundi. Icakora harimo abatajya umunwa mu kuvuga yuko rero by'umwihariko icyo gihugu c'Ubushinwa cyaba naco cariyemeze gukora byose bishoboka igihugu c'u Burundi gishaka mu rwego rwo kugira ngo nacyo kizobashe kuba coshora amasosiyete ndetse n'amakompanyi yabo asanzwe by'umwihariko ari inyoza mu kwimba ubwo butare mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko abazabashe kuba bobona inyungu. Hari n'abadatinya kuvuga ko kandi izi nama ziriko ziraba muri icyo gihugu c'Ubushinwa cane cane by'umwihariko ari zo kugira ngo icyo gihugu c'Ubushinwa by'umwihariko gikomeze kwereka Afurika yuko by'umwihariko cyofasha ariko kandi kibone uburyo cyokomeza kugenda kirabona inzira yo gusahura Afurika. Nga kandi mu gihugu cacu c'u Burundi haracyari umugambi wo kugura indege by'umwihariko indege ikomakomeye cyane by'umwihariko nk'indege izaza yitwa Kayanza Airlines nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibyo byashikirijwe kandi na Marie Chantal Nijimbere umushikiranganje mu byajejwe harimo rero ugutwara abantu n'ibintu kuri uyu wa gatandatu uheze by'umwihariko Nyakanga umwaka 2024 mu nama by'umwihariko mu nama nshingamateka by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa havuga ko uwo mugambi n'abavuka ntara ya Kayanza ari mwiza kandi ko leta y'u Burundi nawe yawakiriye neza. Byavuzwe ko kandi iyi ndege ishobora kuzaza by'umwihariko ari rusange ariko izaba iturutse mu Kayanza ariko ikazajya irifashishwa mu ngendo z'umukuru w'igihugu mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ari we mukuru w'igihugu ugenda mu ndege ataze nk'abandi bantu bose. Ariko kugira ngo rero by'umwihariko umugambi uje mu ngiro rero umushikiranganzi yavuze ko rero kugura indege bisaba kwitegura mu buryo ndetse no mu buhinga inyuma yo kudushikiriza iyo mbona kazoza rero ati twizeye ko bariko baritunganya. Yongeye avuga ko kandi ibigo bigiye bitandukanye by'umwihariko ibigo bigiye bitandukanye birimo nka Autorité de l'aviation civile du Burundi ndetse na Burundi Airlines bijejwe rero ibijyanye n'uruza mu kirere mu gihugu c'u Burundi bizobaherekeza mu gushika rero ku mugambi wabo nibamara rero kutumenyesha ko rero bahejeje gutangura cyangwa se kwitegura. Twibutse ko rero Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze ko rero abagize ishirahamwe Kayanza Airlines bamubwiye ko rero bamaze gutembera ishirahamwe rero Ethiopia Airlines kugira ngo ribafashe rero mu myiteguro y'uwo mugambi hari kwa kabiri Rusansuma umwaka wa 2022 mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru rero w'abakozi nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nawe mu ngendo ziwe agomba kuba akunze gukora hifashishijwe mu kirere by'umwihariko akunze kugenda arakoresha cyane cyane indege yo muri Afurika y'Epfo izwi nka indege yo muri Ethiopia izwi nka Ethiopia Airlines nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa.
Andi makuru kandi akomeje kugenda aravugwa ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu minsi iheze nibwo twumvishe inkuru y'akababaro, inkuru yaje kugenda irashengura benshi umutima, cane cane inkuru yaje kugenda iteye ubwoba abatari bakeya cyane nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni nyuma y'iraswa rya bamwe mu bafungiwe mu ngereza nkuru cyane ya Makara, ndetse gushika none inzego zicejwe iperereza muri icyo gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zikaba ziriko zirashakisha umuyobozi wa ngereza nkuru ya Makara iherereye rero Kinshasa, Joseph Yusufu Mareki. Rero mu nyuma y'uko rero iyo ngereza yiciwemo imfungwa zishika kwijana na 129 mu rukerera rero ku itariki 2 Nzeri umwaka wa 2024 nibwo izi mfungwa zishwe, ubwo rero zimwe muri zo zageragezaga gutoroka. Minisitiri rero w'ubutabera w'imbere Jackman Shabani yasobanuye ko rero harimo abashika kuri 24 barashwe n'abacunga ngereza. Minisitiri Shabani yanavuze ko kandi hari izindi mfungwa zishika kuri 59 zakomeretse, izindi z'abagore rero zirasambanywa ku ngufu na genzi zazo z'abagabo. Uwo munsi kandi minisitiri w'ubutabera Constantin Mutamba yasuye by'umwihariko iyi ngereza atangaza ko rero hagiye gukorwa itohoza kugira ngo rero abagize uruhare muri izi mfu rero bamenyekane ndetse banagezwe imbere y'ubutungane. Kuri uyu munsi rero itariki 5 Nzeri urukiko rwa Kinshasa rwatanguye by'umwihariko kuburanishiriza muri ngereza ya Makara imfungwa zikekwaho rero kugerageza gutoroka. Uwo munsi zishinzwe rero ibyaha birimo gutwika ku bushake rero ndetse no gusambanya ku ngufu. Minisitiri Constantin Mutamba kandi yanatangaje ko yafashe icemezo cyo guhagarika umuyobozi w'iyi ngereza kubera uruhare rero akekwaho kugira mu mfu z'izi mfungwa n'iyangirika ry'inyubako rero zaho ngaho yasimbujwe by'agateganyo Denko Madeleine wari umwungirije. Minisitiri Constantin Mutamba kandi yaratanze uruhushya rwo gushakisha Mariki kugira ngo rero agezwe mu butabera, mu gihe bivuga ko rero uko ubwo izi mfu rero izi mfungwa zari zimaze kwicwa yahunze igihugu. Amakuru kandi akomeza kugenda by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira, aravuga ko rero by'umwihariko imfungwa zimwe na zimwe zamaze kugenda zongera kuburanishirizwa bundi bushya muri bino bihe, ndetse gushika none amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko by'umwihariko ibi bikorwa byose byagiye biranaba, by'umwihariko abategetsi bagiye batandukanye ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo batanahari. Ariko kandi hari n'abandi bakomeje kugenda baranenga iki gihugu kutubahiriza agateka ka zina muntu. Iyi ngereza ya Makara bivuga ko rero ariyo ngereza nkuru ya mbere nga muri kino gihugu, aho yagombaga cyangwa se yari yarateganyirijwe kuba yokwakira imfungwa zishika ku 1,500, ariko ubu ngubu hakaba habarugwamo imfungwa zishika ku 15,000 byose. Iyi ngereza rero amashusho ndetse n'amavideo yabashije kuba yoshyirwa ahagaragara ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana uburyo yangiritse mu buryo bukomakomeye cyane, ndetse gushika none amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza uburyo ibikorwa bimwe na bimwe byagiye biratwikwa, ibindi bikangirika ku buryo bukomakomeye cyane. Ibyo rero byakomeje kugenda birashira ubuzima bw'abatari bakeya mu kaga babarizwa muri iri bohero, ndetse benshi baza kugenda by'umwihariko banasambanywa cyane cyane abagore. Abagerageje kandi gukura Perezida Félix Tshisekedi rero ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'impuguke mu bya gisirikare Joseph Jack Wondo basabye urukiko rukuru rero rwa gisirikare kubagira abere. Aba bagera rero kuri 52 batangiye ubusabe mu iburanishwa ryapfundikiye uru rubanza hafi amezi ashika kuri 3 kuri wa 3 Nzeri mu mwaka wa 2024. Keretse Wondo rero wari umujyanama mu mavugurura y'urwego rwa RDC rushijejwe iperereza yatawe muri yombi rero mu nyuma y'abandi bashika kuri 50 bafatiwe mu cyuho ubwo rero bateraga ingoro ya Perezida w'ico gihugu
hari kwigenekerezo rya 19 Gicurasi umwaka wa 2024 bigamba ko rero bakuyeho ubutegetsi. Ubwo rero urubanza rwatanguraga mu ntanguro za Kamena umwaka wa 2024 abashinjacyaha bayobowe na Lieutenant Colonel Rajabu Bashiru rero Innocent babashinjije ibyaha birimo rero iterabwoba, ubwicanyi, gufunga bitemewe ndetse no gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Lieutenant Colonel Bashiru rero kwigenekerezo rya 27 Kanama umwaka wa 2024 yasabye urukiko gukatira abashika kuri 50 muri bo rero igihano cy'urupfu, kandi rugategeka rero ko ibikoresho byifashishijwe ubwo bageragezaga gukuraho ubutegetsi byafatirwa. Ibyo birimo rero imbunda, drone, impuzankano ndetse n'amabendera ya New Zaire. Abanyamategeko bunganira leta kandi ya RDC basabye urukiko guca rero aba bantu bose indishi ya miliyoni 250 z'amadolari ya Amerika mu gusubiza agaciro inzego za leta zatakarijwe icyizere ubwo rero habaga igeragezwa ryo gukuraho ubutegetsi ndetse no gusana ibikorwa remezo byangiritse muri icyo gihe. Bose ko ari 50 rero barimo bane rero bafise ubwenegihugu bwa leta zunze ubumwe za Amerika n'ofise bwa Canada. Babwiye urukiko rero ko batigeze bakora ibyaha bashinzwa, barusaba rero kubagira ko bogirwa abere. Ubundi rero ufise ubwenegihugu bwa RDC n'Ububirigi yibukije ko rero ubutabera bw'iki gihugu bwari bwarahindanye. Abwira urukiko rero ko uburyo rero buzacamo uru rubanza aribwo rero buzagaragaza niba koko hari intambwe nziza cyane zimaze gutegwa mu kuvugurura. Yagize ati nkomeje rero kuvuga ndanguruye imbere y'Imana ndetse n'abantu n'urukiko ko ntigeze ngira uruhare rero muri ibi bikorwa biciriritse. Ndabihamya nkuko rero byasobanuwe n'abanyamategeko banjye, kandi nizera ko rero muzavuga ikintu kizima, no kuvuga kungira umwere mutazuyaje. Perezida wiburanisha Major Fred Eunye rero yavuze ko ababuranyi bose bahawe umwanya uhagije wo guha urukiko amakuru yarufasha rero guca uru rubanza, abamenyesha ko umwanzuro uzamenyeshwa rero ku itariki 13 Nzeri umwaka wa 2024 nkuko biriko biratangazwa. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu masaha ari imbere.